Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka cane kweriko aravugwa mu gisata ca politike. Kuri uno munsi nibwo Sentare ntahinyuzwa mu gisata cya cingururizo yasohoye ingingo ivuga ko Alain Guillaume Bunyoni agomba kugumizwa ko ibihano. We Colonel Desura Mahoro, Samuel Destino bamfumukiye ko ndetse na Colonel Murantunge na Engineer Kome Niyonsaba. Bimwe mu vyaha Alain Guillaume Bunyoni yagirizwa mu vyaha 8 harimwo icaha cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete canke se gukora coup d'etat. Muri kahise ku Burundi ico twabonye nuko gushika ubu coup d'etat zashobotse zose zakozwe n'abizigirwa b'umwami canke abizigirwa b'umukuru w'igihugu kandi zigakunda gushika mu gihe mu gihugu hari impari zikomeye be no kudadaza kudasanzwe ko abatwara canke mu gihe c'umwiheburo munini wabaga uri mu banyagihugu. Kuri manda ya President Nkurunziza, ubwo President Nkurunziza yari umukuru w'igihugu, haravuzwe zitatu naho zibiri za mbere zafashwe nk'amarementanya. Haravuzwe yakozwe mu mwaka wa 2026, yashatse gukorwa mu mwaka wa 2026 be no mu mwaka wa 2010, hazaho niyakozwe mu mwaka wa 2015 ikaburizwamwo. Gushika ubu aho Uburundi bugeze kuri uyu munsi ni batanu. Aba bose baragerageje kubatembagaza mu gihe bari hanze y'u Burundi. Bamwe baragize amahirwe umugambi wo kubatembagaza urananizwa, hari n'abandi vyakunze ubutegetsi kandi burabajana. Muri coup d'etat tugiye turaza kugaruka ko cane muri no nkuru, turaza kugaruka ku biriko biravugwa ku butegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye, tuze kugaruka kuri President Pierre Nkurunziza, President Pierre Buyoya, Jean Baptiste Bagaza, umwami Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye ndetse n'umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge. Ku bwa President Evariste Ndayishimiye haramaze kuvugwa ijambo gutembagaza ubutegetsi inshuro zitari ziki, cyane dutangure ku vyabaye mu mwaka wa 2022 ubwo we na Alain Guillaume Bunyoni mu majambo bose bagenda barashikiriza wumvagamwo uguhangana kwabo bagabo babiri. Niho hambere muri iki kiringo ca mbere ca President Evariste Ndayishimiye havuzwe ivya coup d'etat. Ubwa kabiri coup d'etat yavuzwe ubwo President Evariste Ndayishimiye yasohoka igihugu akamara indwi zibiri hanze y'igihugu, aho yari mu rugendo yagiriye mu gihugu ca Cuba akarubandariza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho haravuzwe ingabo zarungitswe ku radio n'televiziyo vy'igihugu ngo zije gusimbura abariyo, gusa abasoda bariyo baranana gushika abo basubijwe inyuma. Coup d'etat none yagarutse mu gikorane cyo mu minsi iheze ubwo President Evariste Ndayishimiye ariko aringina imyaka 4 umuryango wiwe umaze ku butegetsi. Aha Evariste Ndayishimiye yavuze ko hariho abategetsi bashaka kumutembagaza bitwaje igitoro. Vyose yarabivuze mu majambo yashikije nkuko twabibagejeje ko. Tugarutse ku vya Bunyoni we vyaravuzwe rwose ko yashatse gutembagaza President Evariste Ndayishimiye gushika naho bigera mu rubanza hakazamwo ivy'umupfumu Emmanuel Nikazohera wo mu Ruyigi. Kuri ubu rero tugiye kubageza ko vyinshi vyagiye biraba muri kahise ku Burundi bigaragaza ingene coup d'etat zagiye zirategurwa, cyane tukaza no guhera ku vya hafi cyane vyabaye mu mwaka wa 2015 ndetse nabagiye barabiburizamwo. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose, kandi kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbiyo z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Kwigenekerezo ya 18 ndamukiza umwaka wa 2021 President Pierre Buyoya yari mu rugendo iri Breville muri Gabon, aho yari guhura n'umukuru wa CNDD FDD Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye. Uwo munsi inyuma y'umutaga niho umurwi w'abasirikare bashika 40 barongowe na Lieutenant Gaston Pasteur na Karutimana binjira ku radio y'igihugu barambura ibigwanisho abasanzwe bayicungereye barayigarurira imbere yuko Lieutenant Gaston na Karutimana atangaza ko abasirikare bagize Front de la Jeunesse Patriotique bahagaritse leta ya Buyoya.
ibwirizwa shingiro n'inama nshingamateka bavuga ko igariyemwo abajenosideri, ko bugaye ikibuga c'indege n'imbibe z'igihugu kandi ko abantu basabwe kuguma mu ngo zabo. Ntivyatevye umushikiranganje wo kwivuna abansi Colonel Cyril Ndayikengurukiye yaciye atanguza ibikorwa vyo guhagarika uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Nawe aca ku radio yigenga yitwa Radio Umwizero yasubiriwe na Bonesha FM y'ubu, atangaza ko abasirikare bari inyuma ya Perezida Buyoya, asaba ko ako karwi kari ku radio koshira ibigwanisho hasi. Ibintu byagumye gutyo umugoroba wose, abari ku radio barabura abasirikare bandi baza kubafasha nkuko bari bavyiteze. Mu buca baca baramanika amaboko barishikana. Bukeye kwigenekerezo ya 19 na mukiza umwaka w'2021, Perezida Buyoya yaratahutse mu gihugu aboneka ko asa n'uwurusha, araheza aragabisha abantu bose ko bosubira kwiyumvira ivyo gutembagaza ubutegetsi. Hano biboneka ko Perezida Buyoya yakijijwe nuko atahemukiwe nabo yizeye. Ni mugiye kugerekerezo ya 13 Rusama umwaka w'2015, aho rwose ibintu byari byashushe mu gihugu c'u Burundi. Mugihe Perezida Pierre Nkurunziza yari mu rugendo i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania, ari hategekanijwe inama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC. Abasirikare n'abapolisi barongowe na General Major Godefroid Niyombare baratangaje ko batembagasha ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza kubera yariko aho nyore ibwirizwa shingiro mu kwiba ikiringo ca gatatu, kandi yariko yica abanyagihugu bari mwibarabara bavyamiriza. General Godefroid Niyombare yahoze arwana muri CNDD-FDD, yari umugenzi akomeye wa Petero Nkurunziza, mbere yanahoze abiwe bakiva mu ishamba. Yararongoye ibiro bikuru vya gisirikare kuva mu mwaka w'2009 gushika mu mwaka w'2013, kandi yarakoze mu biro vy'umukuru w'igihugu, chef de charge mission. Yaraserukiye Burundi i Nairobi muri Kenya. Yararongoye iperereza ry'u Burundi hagati ya Munyonyi umwaka w'2014 na Ruhuhuma umwaka w'2015. Kwigenekerezo ya 18 Ruhuhuma umwaka w'2015, General Godefroid Niyombare yarabogojwe mu mabanga yo kurongora iperereza inyuma ya raporo y'impapuro 15 yandikeye Perezida Nkurunziza amwereka ingaruka z'ikiringo ca gatatu ku Burundi no ku mugambwe CNDD-FDD. Kwigenekerezo ya 13 Rusama uwo mwaka w'2015, abashatse gutembagaza ubutegetsi baremereye ko umugambi wabo wapfuye. Abatari bake baca barahagarikwa, abandi barahunga. Perezida Nkurunziza nawe aratahuka yinyegeje. Niyombare yasiguye ko umugambi wapfuye kubera abari bawupanze bamuhemukiye. Ngaho benshi baremeza ko General Prime Niyongabo yatwara ibiro bikuru vya gisirikare yoba yarahindutse bagenzi we bari basangiye umugambi. Haciye iminsi mike, Perezida Nkurunziza nawe yahavuye yakira abamenyesha amakuru aboneka ko asa n'uwurushe. Naho na hano biboneka ko Perezida Nkurunziza yakijwe nuko abo yizeye yashize mu bibanza bikomeye batamuhemukiye. General Niyombare nawe ntiyarakiri mu kibanza ashobora gufata ingingo muri ico gihe. Ni mugihe kandi nkuko turiko turagaruka kuri kudeta zagiye ziraba, reka tubageze ko ivya kudeta yabaye mu mwaka w'1987. Hari kwigenekerezo ya 3 Nyakanga muri uwo mwaka, Perezida Jean Baptiste Bagaza yari mu nama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa i Quebec muri Canada. Nyuma yo kugenda, Perezida Bagaza yaricura ko hari ibitifashe neza, yaragomvye gusiba ariko ntivyari vyoroshe. Guhera umunsi wa mbere ashitse muri Canada, ibintu ntivyamworoheye. Imyerekano y'abarundi bahungiye muri Canada yaguma imusangaho yaca hose. Ishavu ryari ryinshi, arakarira rwose uwaserukira Burundi muri ico gihugu, Ambasaderi Midonzi. Mu mibonano yagiranye n'abategetsi batandukanye, na cane cane umushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa Jacques Chirac, naho nyene icuka cari kibi cyane kuko bose bamubaza ibijanye n'amasengero ya Ecclesia Gatolika yariko arugara. Kwigenekerezo ya 3 Nyakanga muri uwo mwaka w'1987 niho yaronka inkuru y'incamugongo ayihawe n'umukuru w'iperereza w'ico gihe, Colonel Ndabaneze, amenyesha ko abasoda batuye bagumutse kandi ko ubutegetsi bariko babuha Major Pierre Buyoya. Perezida Bagaza yarumiwe.
Majoro Buyoya yari inshuti, yari intwazangabo ivuga make cyane ariko ikundwa rwose n'abasirikare bato bato. Yaratinyitse mbere benshi bamubonamwo perezida kuva agifise amapete mato. Perezida Bagaza yaramaze kuronka amakuru amubwira ivya Buyoya ariko nta fatiro yabiha. Majoro Buyoya yari intwazangabo yize amashuri menshi mu Bubiligi, mu Bufaransa no mu Budagi. Yari muri komite nkuru ya OPRONA yagira gatatu mu biro bikuru vya gisirikare, kandi yari mu bo perezida Bagaza yizera ko bamukorera neza. Akivyumva, perezida Bagaza yihutiye gutaha ava muri Canada aca i Paris mu Bufaransa, yurira indege aca i Kigali mu Rwanda. Agaze i Kigali baramwankira kubandanya i Bujumbura kubera imbibe z'u Burundi zari zugaye. Perezida Bagaza avangaye Kigali aje Kampala mu Buganda, aho yabaye igihe mu nyuma yungururiza i Tripoli muri Libya. Yagarutse mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu, ubutegetsi bumaze guhinduka ku ruhusha rwa perezida Melchior Ndadaye. Ni mu gihe kandi no kwigenekerezo y'umunani mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu, umwami Mwambutsa yari mu Busuwisi, aho yari amaze amezi 9. Igihugu yagitwarira i Buraya. Kuvaho mw'ijoro ry'igenekerezo ya 18 rishira igenekerezo ya 19 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatanu, abasirikare n'abajandarume bakunze kuvugwa ko bari Abahutu barongowe na Capitaine Antoine Serukwavu bagerageje itembagazwa rya mbere ry'ubutegetsi mu Burundi. Iryo joro Imana yarakinze, umwami arashobora kubinyegeza baramubura mu ngoro yiwe. Bukeye umwami yoba yarahungiye muri Kongo, avuyeyo agaruka i Bujumbura acarura indege imujana i Buraya. Yarinze akurwa ku ngoma atagarutse mu Burundi. Mu kiringo c'amezi 9 kurongora igihugu ntivyari vyoroshe, maze muri Ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu, umwami yizera umuhungu wiwe w'imyaka 18 n'amezi, umuganwa Karoli Ndizeye, amugena kuba samuragwa w'ingoma y'u Burundi. Yongera kandi amuzeza gucungera ibiraba igihugu vyose canke se kwa mubera. Samuragwa yagiye kuri Mohe y'abari banyegeje umugambi wo gufata ubwami, ariko bakibwira ko Abarundi batotahura gutembagaza umwami wabo, maze basaba Samuragwa gukura se, aho intumbero yari ko Abarundi babona ko bishoboka gukura umwami. Nyo kwigenekerezo rero y'umunani mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu, umwami Mwambutsa yumirwa atembagajwe n'uwo yivyariye. Nuko ubutegetsi bwa mbere bwatembagajwe kuva Uburundi bwikukiye. Umwami Mwambutsa ntiyagerageje gutaha, yahisemwo kuguma mu buhungiro mu Busuwisi. Nemuge kandi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu kwigenekerezo ya 28 Munyonyo, umwami w'u Burundi Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye yari mu rugendo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Lieutenant General Joseph Désiré Mobutu yahimbaza umwaka yari amaze ku butegetsi. Umwami rero yagiye muri Kongo aziko imigenderanire yabe n'umushikirangoma wa mbere itifashe neza. Kwigenekerezo y'icenda Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu, umwami yari yagaragaje kuja ku radio y'u Burundi kugira ashikirize ijambo Abarundi ko abogoje umushikiranganje wa mbere Murantunge, umushikirangoma wa mbere Michel Micombero. Abasirikare bacunze radio barankiye umwami kuhinjira. Ariko naho vyari gutyo, umwami ntiyibaza ko hari uwo kubako kumutembagaza, na cane cane umushikirangoma wa mbere yishiriyeho. Kwigenekerezo ya 28 Munyonyo uwo mwaka, abasirikare barungitswe mu bibanza vyose bihambaye vy'igihugu. Abantu bose bategekwa gutaha mu mihana. Mu nyuma ijwi ry'umushikirangoma wa mbere Capitaine Michel Micombero ritangaza mu radio y'igihugu ko Karoli Ndizeye atakira umwami w'u Burundi, ko Uburundi buhindutse Republika. Capitaine Micombero ariwe mukuru w'igihugu kuva uwo munsi kandi ko agiye gufatanya kurongora igihugu n'umurwi w'abasirikare bise Conseil National de la Révolution Irreproductible canke se Kinshasa y'ubu hari kure y'u Burundi, kandi ntivyari vyoroshe kwiyunguruza. Perezida Mobutu nawe asa n'uwari yabivuganye na Capitaine Michel Micombero bahuriye i Addis Abeba muri Ethiopia mu ntango za Munyonyo uwo mwaka. Umwami Karoli Ndizeye nawe ntiyashobora kugaruka mu Burundi, yahisemwo guhungira mu Budagi, nuko nawe ingoma yiwe iba iratembagajwe.
Itembagazwa ry'ubutegetsi rya nyuma ryashobotse mu Burundi ni ryabaye muri Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu, abasirikare barongowe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Colonel Sinzoyi Murantunge mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu, aho umushikiranganje wo kwivuna abansi Colonel Filimini Sinzoyi Heba batembagaza ubutegetsi bwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya bakabuha Pierre Buyoya. Kuva Burundi bwikukiye abami babiri n'abaperezida bane baramaze gutakaza ubutegetsi biciye muri kudeta. Biragoye rwose kumenya igitigiri cya kudeta zoba zaragaragajwe ntizishoboke. Izamenyekanye cyane ni yahakije umwami Mwambutsa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatanu, zibiri zoba zarateguwe ku ntwaro ya Perezida Micombero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu n'icenda ndetse no muri 71. Yoba kandi yarahaswe no mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na karindwi ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Biranavugwa ko kandi kudeta ya Majoro Buyoya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'indwi yoba yatanze izindi zibiri zategura gukura Perezida Bagaza. Haravuzwe zibiri ku ntwaro ya mbere ya Perezida Buyoya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'icenda no mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kabiri. Hari zibiri kandi zahatswe imbere y'uko Perezida Ndadaye arahira muri Ruheshi na Mukakaro mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu. Yahakije Perezida Buyoya muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2001 ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza, naho haravuzwe zitatu, naho zibiri za mbere zafashwe nk'amarementanya ari mu mwaka w'ibihumbi 2006, umwaka w'ibihumbi 2010 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2015. Gaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira kandi ngo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana iba hezagira ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.